aho mwicaye ahanyene mwicaye bari muzi ko Imana iri muri mwese ngaho bari mubizi Imana iri muri wewe iri muri jewe iri muri urya iri muri uriya iri no mu bandi bari ku isi abayambaza Imana iri mu bantu bose abamwize Yesu umwami mukiza bihagaze muri Kristo bereda cyo gituma muri bo munyedini abanyedini no kuvuga iki n'abantu bazi ko ibikorwa byabo ariko bizobaho ubuzima budashira bizotuma Imana ibemera n'abantu tamigendanire bafitiye na Yesu mu buzima bwabo bamuzi mu mutwe muri siyansi na filozofi bamuzi mu mirongo ya Bibiliya bamuzi mu nkuru babwiye n'ibisabisho babwiwe ariko n'abantu batamuzi umwami n'umukiza mu bugingo bwabo abandi bararumenye ngo rukundo yarabakunze kandi arabakunda agavuga ati mwana wanje ndadodora kuruke umutima wawe ninjira ndakuzure aho gusesekara ubuzima bwanje muri wewe umaze kumwizera arakuzura akakuzura ntusubira kubaho ni wabaho muri wewe rero tumenye urukundo rw'Imana tunagwizera kumenya urukundo rw'Imana ku buzima bwawe ubwo rukundo rw'Imana ntisigura kugira uri mu ngorane mu bibazo mu bihe biremereye cyangwa mu bihe bigoye ngo ntusubira gukora ruguma ruhari kuko mu rukundo rw'Imana hariho ibihe ducamo byo kubabara mugabo Imana nje tutabwira twigisha Yosefu Imana ntiyamwanga kugira umurungiki kwa Potifari muri Egiputa kwa Farao ntiyamwanga usure Bibiliya mu gice 15 kubandanya turabona neza yuko Yosefu bari Imana yamurungitse muri Egiputa reka bitubwire ariko hari umugambi w'Imana Imana ashaka gushika mu bugingo bwiwe kandi Imana yaramukunda cyane ntibisubira ko mu bihe bigoye kuracamwo Imana itakukunda iragukunda kandi iba muri wewe wandrita je tubona babwiye nti ifoko dushika ahantu tubamo ku munsi uvuga uti data mu izina rya Yesu ndashaka Yesu ibyo ndikunda babo abibeho kuko ayijewe ndikunda bibaho tubibanemo tubigendanemo ntube wenyene kuko dufise abakristo benshi bagenda bonyene bazi ko bari bonyene bazi ko ari imfuvyi kandi ari abana bozwa kura mudahishurira urukundo Imana bakunda muri Kristo Yesu rero Imana ashaka tubishurirwa kandi ikindi gikomeye cyane nuko abantu benshi bazi neza yuko atarukundo bagira icyo ni kibazo narakibaye ndibuka igihe kimwe ngitangura ivyerekeye gukorera Imana ariko ndashika ahantu ko ntatara ko nkunzwe narinzi ko ntemewe biva nyine nakuze sinakonye n'abavyeyi banje bose ntitugeze tubana na mama wanje ntitugeze tunabana wewe numva umengo ndafise ikintu mbuze mu buzima bwanje mume sinemewe sinkunditse ariko ndashima Imana ko nkunditse mumfasha kuvuga amen basi haleluya numva umengo sinkunditse ndibuka ntabakorera Imana ndimuhe bitoroshe mu mutwe wanje harimo ibintu byinshi by'ibyagezwe bya Mose by'ibitegeko biremereye biruhishe bigumye kandi by'amabuye cyane byari bigumye ndashimira ko mubikuraho ivyo bigaragamba bikuraho ku munsi ku munsi rero ndashika ndaja muri sari mo ahantu nasengera ku ishengero ndiko ndasenga ndiko ndasenga Mana mu rukundo ndafukama ahantu hari n'akavumbi ndafukama ndibamaze ko amasengesho n'udusengesho nagize amasengesho we intambara sinzi amasengesho nyarandamo ya wa mwami iboga y'imyaka 15 ndasenga ndafukama ndashira umutwe hasi mw'ivumbi ndirangana n'Imana ndayiko ndariya Mana mu rukundo mu rukundo mu gikundiro cawe ndasenga ndarira vitale cy'Imana bigiye yanditse washaka kubona ndakutubona uvuye ku ibwami kugabana ugatanya ukuboko kandi ndakimana imvuga ngo kubwira mu rukundo ndaguhaye ubu rero anje ngene ufati ubwo gwakira hariya niho ruri aho nashima Imana ko mwiga kwishura ijambo muri Bibiliya riri mu wa gatanu mu wa gatanu kuko ari abantu muri ngabo tazi ko mukunditse mutazi ko musana urukundo mugo ati jewe gukunda nariragoye jewe ndakunda nuko ndumubona jewe just nkundana ega niko nabaye niko ni wacu dufise ari abantu bazi wawe utwebwe wacu babaki bamaze ko y'abarundi ngo twebwe babaki gashaka ngo twebwe muratubwirwasha twebwe dushaka tumera nk'ingwe ngo twebwe turi intare abandi ngo n'abayerefa ugasanga kuko abana abantu bakizwa n'abantu bacibona nk'abaki twebwe abaki uri umwana w'Imana Andrita ibyo by'abaki n'iby'iwanyu mw'isi kwa Adamu washyize muri Adamu hanyu muri mushasha muri Kristo Yesu harababona uko rero ngo naho tukimenya mu buryo bw'umubiri niko biritubwira muri Korinto 2:5-16 naho tukimenya mu buryo bw'umubiri ngo naho twamumenya mu buryo bw'umubiri tukimumenya gutyo ngo nuko rero
umuntu wese yabaye mu Kristo Yesu abaye cyane mu gishasha ngo ibyakira bihindutse urumva muri Kristo Yesu umuntu mushasha ari mu buzima bushasha muri dimension nshasha dimension y'urukundo rwo muri Kristo Yesu kadusubara mu 5:5 n'umurongo nkunda gose igihe cyose nibagiye ko mfise urukundo canda wiyibutsa ati data ndazi ko mfise urukundo rwawe abari 5:5 avuga ngo uko kwizigira ni gutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasuswe hose mu mitima yacu na mwemu yera twahawe ubwe muti amen uko byizigiro l'espérance ne trompe pas urukundo byizigiro by'Imana ntibitetereza ibyizigiro tugira byakazoza ariko aravuga ko tugiye guhagarara mu buntu duhagaze mu buntu bw'Imana ngo mu tunanezererwe n'imibabaro tubamwe kuko imibabaro yafise ishindura mu buzima bw'umukristo irafise igikorwa cyayo imibabaro si mibi hari abantu bigisha abantu gukijijwe imibabaro mu buhejeje reka nakubwire abo ukijijwe muri Yesu kaza muri Yesu waje gusinya kontra utunemeye no kubaza ngo nawe imibabaro mu ndaje muri abantu muri mubuza bashaka imibabaro niba barakubwira imibabaro ngo biraheze reka nakubwire nikaze muri Kristo Yesu Nimisiye kumibabaro niko bitubwira ngo nimwa aba Filipini 29 muze kwasoma haravuga ngo nimwahamagara Kristo ubuntu bw'Imana gusa wako nugira ngo wazanywe nawe tukamagara ubwiza bwa Kristo gusa wongera tubazanywe nawe nika bitubwira imibabaro irahari ntibisubira ngo ntihari akatubwira ngo dufise ibyizigiro kandi imisi tuzoyivamo reka nakubwira ko imibabaro ari myiza sinabitahura kera kunda bitahura iyo utashaka ahantu ubabara mu mutima ntutahura urukundo rw'Imana Imana baza gucisha ahantu kuburiza mu mutima ukakumenagura ikakujonjagura kweli hamwe guhingura ku buryo ushikana no mutima ndashima ko ibintu nabibaye ndagushima igera ukivuga ati Mana nkura ahantu binkuremo Mana yo Mana barantega Mana bacana umwana mutima Imana shaka ko mutima ndagushima ko ibintu ko ndabibamo nawe rero urukundo rw'Imana rwasuzwe hose mu mitima yacu namwe muyara twahawe bisanga umunsi wize Yesu umwami n'umukiza mwe mu Imana wahawe yaje gusuka mu rukundo rw'Imana umutima wuzuye urukundo bari batamwe wari umuntu ukundana wari ubizi gukundana uri umuntu ukundana gusumbuka abandi bose bakundana ikibazo dufise nuko tutarabyumva tubyizere tubimenye ama tubigenderemo si kubyumva gusa si kubimenya gusa ni kubigenderamo ukabyapira uti Imana ndakundana igihe tutarambira ngo simukundana ndakundana ndanga ndi umuntu w'inzigo ndakundana ndi umuntu w'amanyama wacu turamanyama twese jewe sindamanyama ndakundana ndi umuntu w'ishari jewe sindi jaru ndakundana urabona ubwira ibyiyumviro byawe umutima wawe ndakundana iki jambo rimvuga ndakundana urabona uguma ubwira umutima wawe baranyase ndabakunda haleluya amen nijo baba muzabakorera amakarasha ku mutwe hari mirongo mibiri dukoresha mu mubiri ngo umuntu yakugoreye nabi ngo ushobora mukorera neza ngo hanyuma uzumukorera ngo nkora amakarasha ku mutwe turaduhindukiza iyo murongo kumukorera neza twabikuramo batuvuga ati nzomukorera inkoni y'amaha ku mutwe abibona ko jewe n'umwana w'Imana si ibyo birivuga ivuga ko dufite urukundo rw'Imana haleluya twuzuye urukundo rw'Imana kora mwe mu Imana bamuri we nakuvamo ntaguma agenda agaruka mwe mu Imana umunsi wa mwizera gushyizemo ikidodo mu mutima wawe yashyizemo kashe ku buzima bwawe iyo kashe n'ibihe bidashira yaragushushanyije nawe ibihe bidashira ikintu cyo kitugora kumva ko mwe mu Imana ataguma ava muri twebwe agenda biriya tubwira muri ko n'abambere 1:21 kumanuka hatubwira yuko umunsi twizera mwe mu Imana duhatewemo ikidodo ingabo z'ikidodo twumva ikashe isanzwe mu kigiriki mu bagiriki bakoresha ikintu bitisha shara barafasha n'ibintu by'ivyuma bagacira ikidodo ku buryo ku mubiri w'umuntu kitavako hamwe by'amatatuwaje rero ikidodo mwe dushizeko cy'urukundo rwiwe ni ikidodo cibihe bidashira mu nkomo zacu kwa twabanza kuba umwe na Yesu umunsi twizera ntashobora kudutandukanya nawe rero wowe wuzuye urukundo mu buzima bwawe uri umunyarukundo kandi uri umunyarukundo cyane uvuge muti amen turi abanyarukundo cyane ikindi kibazo gihari havuye kumenya no kubyizera nuko urukundo rw'icakari nuko urukundo rw'Imana rwirukana ubwoba urukundo rw'Imana rwirukana ubwoba mu buzima bw'umuntu urukundo rw'Imana rwirukana ubwoba muri Yohana wa mbere nyene 4:17-19
buzima bw'umuntu wirukana ubwoba. Yohani wa mbere 4:10 gusha kuri 19 haravuga ngo ico nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe kugira ngo tuze dushire ubwoba ku munsi w'amateka kuko ari ariko turi ngaha mw'isi. Haleluya. Ico nico kimaze guhingura urukundo rw'Imana muri twebwe. Muri majambo hari urugezo munashikako ubwo rukundo rwasuye mu buzima bwiwe guhingurwa bisigura iki? Nuko waraciye mu buzima aho utegwa kugira ngo urukundo rw'Imana utaratahura ushaka kurutahura ukarubamo ukarugenderamo. Rero ubwo rukundo rw'Imana rwamaze guhingurwa muri twebwe. Igituma urukundo rw'Imana ruhindurwa mu mitima yacu nugira ngo ku munsi w'imanza, umunsi Yesu aza gucira imanza abantu, abakijijwe n'abadakijijwe bose bazoca mu rubanza. Abadakijijwe bazoca mu rubanza kuko kuja mu muriro, ariko abakijijwe bazoca mu rubanza kwerekana ibikorwa byiza. Kuko hari abantu bazi ngo abakizwa mu rubanza tuzoja muri jugement dessin reka cyo mu Gifaransa, urubanza rw'abera. Aho umuntu wese Imana yamuhaye itaranto yamuhamagariye gukora mu bwami bwayo azogaragaza icyo yikoresheje. Nje tuma abakizwa dakwiye kwicara, ntwe ko abantu tuba twicaye muri eglise twigira dusohoka gusa, twe ko abantu turi mu bikorwa Imana yaduhamagariye. Umunsi Imana yamuhamagariye igikorwa, nta mukizwa n'umwe adafise ingabire, nta mukizwa n'umwe adafise Imana yamuhamagariye, nta mukizwa n'umwe yahamagariye kwicara muri eglise gusa ngo yusiga ibibanza by'inyuma atora amakosa abari imbere, nta mukizwa n'umwe yahamagariye kubango nakurikira. Umukizwa wese yahamagariwe kugira icyo akoze. Haleluya. Warahamagariwe nje tuba mwese umucaye ngana jewe ndimo jewe tarananje ko ndayikoresha, nahamagara kuvuga ubuntu n'urukundo by'Imana ndabizi byo wowe ndiko ndabikoresha kuri ndi Imana izonjana ko nimishaka mbwira babiri nzobabwira baka baramaze kurenga babiri Imana ishimwe. Haleluya. Umuntu wese nafise aho Imana impamagarira kuba mu cyo tuma mu izina rya Yesu ndagusengera wewe nube bakizwa bicaye, wowe bakizwa ari motive ko jana na Yesu Kristo, wowe baravuga amen. Sinakwifuza ko umuntu akurikira gusa, ariko ndakwipfuriza ko umuntu ari motive mu bwami bw'Imana. Umuntu akaritanga esprit corps et âme na porte-monnaie yawe. Ntuzane umutwe gusa n'umutima gusa, na porte-monnaie yawe turayikeneye. Abagatiriya yakuye pastori ataka kuvuga amafaranga, oya turagukeneye na wewe nibyo nyene murabyumva. Haleluya. Rero bene data, ubwo rukundo ruturuhingwa muri twebwe kugira ngo umunsi w'urubanza, umunsi Imana izaca imanza twebwe tuzogera twemye, tuzogera atabwoba dufise muri twebwe, tuzogera turi abana bawe. Nje tubabiri tubwira mu Warumi 8:1 ngo nuko rero abo Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Bisa ko condamnation yamaze kutuva ku rubanza, rwamaze kutuva kuko Kristo yarayikoreye mu kibanza cyacu. Umwizeye agukura ku rubanza ahaguha ubuzima bwiwe. Reka ndababwira abakizwa benshi babacisho bakijijwe ntibanakizi. Waza wakijijwe iki? Ntavyonze nakijijwe ibyaha, ariko twandi dukizwe ibyaha turabibabarirwa nawe navye mu twese dukije birimo, ariko dukizwe urubanza rw'ibihe bidashira, ibyaha byacu tukabibabarirwa. Cyo twamwizeye Kristo wakimba wazizivya niko biri tubwira. Usanye mu byakozwe n'intumwa mu Bahebura batandukanye, warababariwe ibyaha byawe byose muri Kristo Yesu, ariko warakijijwe urubanza rw'ibihe bidashira kuko umwizeye bazavuye mu rupfu abashitse mu bugingo. Haleluya. Abavuye mu rupfu abashitse muri zoe, abatema kugendera mu buzima Imana igenderamo, abatema kuba mu buzima bw'Imana ibaho. Nta rubanza ugendana ijwi ritakwagiriza ikibi, ugenda ijwi ritakubwira ngo umunyabyaha, ugendana ijwi rikubwira ngo umugororozi uri umwana w'Imana. Condition sine qua non Kristo Yesu muri wewe, ivyizigiro by'ubwiza. Rero ubwo rukundo rw'Imana kugira ngo tuze tugende imbere y'Imana atakiri utinya. Musa abakizwa benshi batinya urubanza, abakizwa benshi batazi ko tuja mu ijuru, abakizwa benshi batazi ko ubuzima budashira, abakizwa n'igihe basenga imyaka yose bamwe bati Imana urabizi jewe ushobora gukatira mu ikorosi ntazi icyo aribyo, nukuruza ndinde si bibi byo kubisenga, nta gusenga uvuga ngo Mana ukuri ngo Mana ngo ukuri mu buzima bwawe ngo nzoburongo uramufise. Yohana avuga ngo iki muri Yohana 1:3 ngo ndabandikiye mwebwe mwizeye Umwana w'Imana ngo mumenye ko mufise ubuzima budashira. Ntabwo ko muzora mu buzima budashira, mumenye ko mufise muri kuba. Bene ndatikini kintu ibintu fondamental, ibintu by'urufatiro utabyumvise mu buzima bwo ushaka gutera imbere, ushaka gukora Imana unezerewe, ubaho ubabaye ugakiza, ubaho uremerewe, ubaho utora amakosa gusa. Dufise ishema ryuzuye abantu b'abatonze
amakosa gusa, abadokiteri gutura amakosa, abaprofeseri atakindi bakora gusa, kubona ibitagenda neza n'icyo bavuga gusa. Ariko Imana ashaka dushaka kundi dimansiyo, ashaka dushaka kubundi buzima buri hejuru y'ubuzima butoya. Ubwo ni buzima bw'urukundo rw'Imana, kugira ngo ugende ufise ngo uzocibwa urubanza uje mu muriro, warakijijwe nta by'umuriro. Ibyo ni ikindi kibazo kumbe twaba tujamo, waravuye mu rupfu washize mu bugingo. Imana gusaba kugendera mu kwizera, haca bibiri itaro combat de la foi, intambara yo kwizera, kugendera mu kwizera, ko nta ushobora kunezereza Imana atabaye mu kwizera. Niko bitubwira, ukwizera n'urongwa n'ibyo ubona, ukwizera n'urongwa n'ibyo abandi bavuga, ntugenda nk'uko isi igenda, ntwifata nk'uko abandi babayeho, ntugenda nk'uko abandi bantu bose basanzwe, n'umuntu asanzwe wewe. Nkunda ko abantu turi abasivile, turi abantu basanzwe twebwe, niko bitubwira, ko turi abasirikare, ko turi abatlete, turi mu ihiganwa, niko bitubwira, turi no mu ntambara. Ariko intambara turwanya intambara amaze kuneshwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ikibazo ko abantu benshi bashaka kurwanya intambara kuko umengo ni intambara igitangura. Urabona ese muko muratumva ivyo bintu. Bashaka kurwanya intambara kuko umengo intambara yatanguye, kandi intambara Yesu yarayitanguye yanahejeje. Gendera mu ntsinzi turabakongera twebwe. Haleluya. Ugendera mu ntsinzi y'undi mugabo, ugendera amarusha gusa, wigarurira intara n'uturere muri Kristo Yesu. Ugendera mu ndigaruriye, ndabayeho, Kristo arabayeho muri jewe. Nta esheke, nta kunanirwa, nta bwoba, nta kunaganzwa n'icaha. Kose ndi munsi y'ivyagezwe nganzwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Wicane kizobaganzwa ko mutaba munsi y'ivyagezwe, ariko muri munsi y'ubuntu bw'Imana. Abantu 3:14. Haleluya. Ya, haleluya. Oh, ndakunda Yesu. Rero urukundo rw'Imana rwarahishuwe umutima yacu. Ikindi ngo uko ari ngaha ku isi niko turi natwe. Ikintu rero kiraremera abantu benshi kumva ko ari abagororotsi no kumva ko ari abera. Abantu benshi kirabagora, kuko Yesu uko ari niko turi. Ubugororotsi afise yarabuduhaye, ukwera afise yarabuduhaye, amahoro afise yaraduhaye, umunezero afise yarabuduhaye, ibyizigiro afise yarabuduhaye, ububasha afise yarabuduhaye, ubwiza afise yarabuduhaye. Bwana Yesu asifiwe. Si ibintu uri kurarondera n'ibintu ufise. Nkunda kubwira abantu je nakina football cyane, nakina umupira w'amaguru cyane, nakina umupira kuva ndi muto gushika nkizwe na umupira nginjije kina ma equipe. Abantu ndibuka nk'ikina umupira ni mutonya nk'ukunda cyane, muhira baraduha ikaramu, muhira babikaramu kiko nyabuza kiko muravyo ku giharuro, babati ikaramu izokora inyuma y'iminsi ngaho. Hanyuma icaca kiba kubera nuko abazi ndabona zita hanyuma haca mfata decision iko ndayifata mu ntoke gucyane, ndayigumya n'ingufu nyinshi, ndayigumije nje nakira umupira nkakina nkiruka nkabira. Mugabo ikintu gitangaje ko nabona nabwiye umutwe wanje ati kumye iyo karamu neza sinayirekura, kandi nta muntu niga ndayicumita, ngenda rero ndamushikira mvura ngira gutya bira wasigaye mucumita. Ntabwo namenya ko amen naba nayibwiye mushaka naba nawubwiye. Hatokina kwera muko buruhe, hado yadusura mu ishure, hagera kundira yakaramu hayibu. Rondera ikaramu, harondera hata mu kibuga twaciye hose. Urabona harondera. Nkicana ndakubonye barawita. Namwishe nandikishiki, mwisha camubita. Nyanaza gutira mwisha ambwira ngo kuravuga. Umutima wanje nababuka. Harondera abanyeshuri nk'abashwanira mu ishuri n'ikaramu yanje, ikaramu yawe yibi nta karamu naguhaye wewe, aho nabandondeye wowe dutana yo canke dushimuka imikaramu yanje ima bagashavura. Hamaze n'umwe arambwiye muri kitebire wewe eheta mwakunuka iyo nafise mu ntoke niyo karamwanya nataye niruka ndondera ibintu mu kibuga, nkarondera mu sinahugurura nkatara mu ntebe abize kuri stera matuti n'abarazi neza zatuga gucyanye ukeraguza ukoresheje kwa kuboko ururekura. Urabona kazoroha mu mutima no mu mutwe n'ushina abantu turi kumwe, ndiko ndondera ibintu nsanzwe bise mu ntoke. Uko niko abakizwa benshi babayeho barondera ibintu Imana yabahaye ku busa mu buntu bwabo Kristo Yesu, barabirondera bakiruka nabo bifise muri Mana amahoro yawe narakujira amahoro kera turamenye uso yizeye. Bana n'ubugorozi bwawe Mana, rega banje
ugasanga ubuzima bwawe burabishe. Ese umunsi rero wabihishuriwe kubuka mutima wawe ukabukuri kwawe uravuga Imana none nari ndi y'imyaka yose. Nibyo byambaye ko mu 2009 mu kwezi kwa mbere aho nabaye mu bintu imyaka myinshi nigana n'abandi n'abaruhisha umunsi manye kuri amaso kubyerekeye ubuntu n'urukundo by'Imana ndabona nega Imana y'imyaka yose nari ndi wabego n'umuntu avuye ahantu mu nzara yaramaze imyaka igihumbi atarya. Ubu rero ijambo ndarikunda gusumba uko nikunda ubu ndarigaburira impemu yanje imyaka yose nataye kutamenya ndiko ndashaka kwirekipera sapana mu ngufu gukora urukundo rwa Kristo Yesu mu nje. Sindakora kuri Imana impunde cyane ibi sindiko ndabikora tuko dukora dukundwe n'Imana tukora kwa dukunda Imana dukunda singira umukozi ndi umwana kuko biritubwira ngo Mose yakora mu nzu nk'umukozi nk'umushumba wako wowe ari we Yesu Kristo uyakora mu mwana mu nzu yase. Turabana mu nzu bwa dukora nk'abantu dukora nk'abana ba papa ntitukora ngo duhembe dukora kuri twabanze guhabwa ibyo dukeneye kandi turondera mu Mana cy'inyungu turondera ubuzima bwiwe kugira ngo unezereze abantu bose muri Kristo Yesu. Bene data kugira ngo urukundo rw'Imana duse nk'uko ari ngaha ku isi 18 turavuga ngo nta bwoba buba mu rukundo ariko urukundo ruhinguwe rusenda ubwoba. Nta murumva ko urukundo ruhinguwe ijambo ruhinguwe mu byumba urukundo ruhinguwe rusenda cyangwa kwirukana ubwoba kuko ubwoba bugendana n'igihano kandi ufise ubwoba ntarahingurirwa mu rukundo rw'Imana. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Urumva urukundo nyakuri rwirukana ubwoba biri tugeneza ko tutahomwe mu ubwoba abo twahomwe tutakisha ko Abba Data ko turabana itwahomwe amatiki ubwoba twahomwe mu rukundo ububasha no kwigumya twahomwe tugira ko turabana. Rero umuntu atarahingwa mu rukundo rw'Imana niho akijijwe ahagendana ubwoba muri we agendana ubwoba bw'urubanza agendana ubwoba bw'Imana kuri kure agendana y'ubumenyi Imana nimwemera yubu Imana kugira yikorere Imana igira imwemere niko abanza gukora ikintu kanaka ariko twarahawe ububasha n'ubushobozi muri Kristo Yesu. Ubwo bubasha ni kugira ngo urakunzwe. Haleluya. Rero ubwo n'uruhande rwawe nk'umuntu wo gutahura ko Imana igukunda ntugendana ubwoba. Bibiliya tubwira ngo iki mu Baheburayo 4 shaka dusome mu Baheburayo 4 Abaheburayo 4 shaka twumve ko abantu benshi bagendana ubwoba mu buzima bwa Kristo n'amajambo tubwirwa n'amajambo y'iterabwoba amajambo yo kurya umutima abantu wasanga umuntu yarakijijwe kuva ikizo ngo bamubwira ko ari umunyabyaha ko azoja mu muriro niyo muri yumva kuva ku wa mbere kwa Mungu no premier janvier ushaka premier janvier yindi agakora umunyabyaha umwaka umugahera wa kabiri wa gatatu wa gatanu agaca umunyedini rero yakomantaye ameze gutya nk'igiti kugira ngo muhindukize umukatishe. Abapastori bafise akazi gakomeye burya tuba tugiye gusengera abapastori cyane bafise akazi gakomeye kagoye ko kugorora intama zivuga ngo ari muzizi atari za ntama tubona intama z'abagabo n'abagore n'abajeni n'inkumi zivuga zigumuka zishavura zitora amakosa zumva ko zishoboye ibintu zitaratanga urukundo rw'Imana zigira ikibazo. Rero ubwoba reka dusome Abaheburayo 4 umurongo wa 15 na 16 wa 15 na 16 avuga ngo kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu uwo ni Kristo Yesu. Iri jambo rigira ikibaho no munsi mugoroba ariko mu bageragejwe uburyo bwose nkatwe yamara we nta cyaha yakoze. Kristo yarageragejwe mu buryo bwose nka jewe na wewe ariko ntigeze akora icyaha na rimwe twari twabivuze ko. Rero n'umuherezi mukuru yageragejwe mu buryo bwose nka twebwe 16 n'umurongo ukomeye cyane uvuga ngo nuko nitwegere intebe y'ubuntu mwumve aposhonu nuko nitugira iki twegere iki intebe y'iki y'ubuntu yibakwe tudakwiriye y'ububasha bw'Imana bwa tugendera mu bugororotse y'ububasha bw'Imana bwa tugendera mu buntu bw'Imana mu by'Imana ishaka ubuzima bwacu. Nuko rero nitwegere aje kuvuga ibibazo byo kugeragezwa no kudakora ibyaha bya Yesu Kristo ataramanuka avuga ati nuko rero nitwegere intebe y'ubuntu bw'Imana atabwoba dushize ubwoba. Nuko twegere intebe y'ubuntu bw'Imana dushize ubwoba. Kubera iki tugira dushize ubwoba? Kugira ngo turonke ikigongwe. Urumva abiri tubwira ikigongwe mu Kirundi abizindi bibiliya tuvuga ku mfashanyo bivuga tugira turonke aid
imfashanyo dukeneye ngo tubone umuntu bwo kudufasha mu gihe gikwiye. Muri batandukanye cyo gukura mu gihe kigoye urimo, mu gihe cy'ukuremerwa, mu gihe cy'intege nke, mu gihe cy'ubuzima bw'ibyaha, si uguhunga Imana. Kuko abakizwa benshi bazi ngo iyo nakoze ibyaha imbere y'Imana, usinoje no gusenga Imana ntiyonyumva. Biritubwiye ngo nuko wagenewe ubuntu bw'Imana kugira ngo uronke umuntu ukugirira neza mu gihe ugize icyo ukeneye. Icyo ukeneye genda imbere y'Imana uvuga uti data ndi umwana wawe, ubuzima ndiko ndabamo si ubw'iwanje ndabyihaye ibi bintu. Ariko kwihana hanze ni repentance mu Kigiriki ni metanoia, ni guhindura inzira, changement de direction. Nuko mpindura inzira nako ndafata nako ndagenda muri iyo nzira itahesha Imana icubahiro, nkatahura ubuzima si ubw'iwanje ndahindukiye. Reka nkatevuga ati data kuko ubushobozi bwamwe buyarara muri jewe, kuko nagiriwe ubuntu ubuzima ndabubwemo si ubw'iwanje. Ubwo muti amen. Rero twegere intebe y'ubuntu bw'Imana atabwoba, kuko ubwoba ni ikintu kibasha abakizwa benshi. Ubwoba bwa kazoza, nzobaho gute? Wari uzi ko abantu baplanifya ubuzima bwabo bafite imyaka 18, agatanga kubagira neza amashuri atari ninazobaho mu myaka 10. Muragoma yumvira hari abantu batunga bahagaritse umutima, nzobaho gute, bizogenda gute, binzobaho gute. Hari abantu bafite ubwoba bwa kazoza, bagenda kubwira muri Kristo Yesu ubuzima bwabo burarinzwe. Haleluya. Ubuzima bwabo burarinzwe, si uplanifya ABC ngo nzobaho gute akicibika. Dore gutombora imodoka ni gabisha izima ntere gwapfa isura Rwanda. Rero murabona ibyo bintu byose byo kwipfuza n'ibindi bitandukanye bihagaze mu kwikunda k'umwana w'umuntu. Umurongo w'icumi ngo ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo ariko rushitsa ibyagezwe. Ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo ariko rushitsa ibyagezwe. Urukundo kandi baje mumaze gutaha urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ushaka kubana n'abandi bantu neza, ntibifuza kugira abandi nabi. Muturanye abantu ku mazuru maremare cyangwa amazuru magufinya vyasi cyangwa maremare agororotse cyane. No, ubakunda ko bakunda ko ari abana b'Imana. Nubakunda bona abanyabururi n'abanyangozi n'abanyamakamba cyangwa abanyakirundo. Ubakunda ko ari abana Kristo Yesu. Nubakunda ko ari akabakiye babamo. Ubakunda ko ari abana Kristo Yesu. Nubakunda ko ari amafaranga cyangwa ibyo bafise n'amazu bafise. Ubakunda ko ari Kristo Yesu. Haleluya. Uba muntu sans frontière. Haleluya. Atagira imbibe n'akarimbi. Ari papa vyote. Nabuze ndabivuga ariko uri umuntu akunda kumubitse byose. Umusera nakondigisha hasi imyaka 7 nakondigisha mu bajene. Babantumye kwigisha niko ndigisha kondigisha ibyeke kirama complexe n'ibintu byo kwisuzugwa n'ibitandukanye. Haba vraiment abantu benshi barashinga intahe zitandukanye aho Imana gushinga intahe n'ibibazo. Haca umuntu w'umukobwa n'umudamu aranduka aramaze ikibazo vraiment no munsi kimpagaritse mu mutima ndacibaza ko cyane. Kandi baza ko abantu benshi bagwaye mu ishengero, benshi mu ishengero rya Kristo bagwaye. Uwo mukobwa arakaramaze jewe mbabarira anje sinzi ikibazo nk'ibyo abandi bafise ngo bisuzugura kuri beri na bireri. Aje mfise ikibazo cyuko mu ishengero hari mbona abantu benshi bagendana kubera iyo bavuka. Atuvuka mu giti murahazi. Apana mu giti cy'ipapa cyangwa cy'ivoka. Mu giti mu kartinyere nziza zitubanze Bujumbura. Ati baca biyaranza bakagira akantu kabo kagendana. Atubaje mu urumva kumwe baragukumereye. Atabavuka muri quartier nabo muri quartier barahumva mwisite. Ati baca bagenda nawe mwisite. Ati abahutu bagenda n'abahutu atusogenda n'abatutsi. Ati cyo ni kibazo je mbona mu ishengero. Arantapangira shaki turere kwa rama ngamuko ndagushimira no kutameze nkabo. None muti asha. Ndavyemera mwekeranya gatoya. Hama mwagindi yacirako ikomeye cyane. Ati ikibazo nshaka kuvuga niki. Ati ni kubera iki mwishengero y'abantu bagire mariage. Ati mwemu umutuza murongora ku mutusikazi. Umuhutu akamongora ku muhutukazi. Ati kwambye kumbwira ko mwema ndashaka kurongora umutusi ku umuhutu umutusikazi. Ati je nshungira ati narabyiza ati nayibaje n'ahandi hantu. Nuko iki kibazo kindemereye aho twari turi bose aca baracereza bagacereza. Aca bati kandi unyishure neza utabesha. Ati bona kaje muri conference sinagitererije n'abanyishure. Namubwira ntumve ndakubwiye. Jewe sinshaka gutendekeranya utuntu ntavyonse. Sinshaka gutendekeranya utuntu ntavyonse. Uragenda baze mwemwe bazi birashaka kwishura.
ibyo nzi kabisa mugabo numva navuze icyo bita point numva navuze ikintu cyo kabisa ko muza gusanga n'amishengero rero abantu ni ikibazo dufise umuhungu w'umuhutu yikundana n'umukobwa w'umututsikazi iwabo n'umukobwa aca basara abo n'abakizwa siniko mvuga abantu badakijijwe n'abakizwa aca basara ngo wavahe nuwo kwande kwa ntazina agisubuye bwoko umwana kugira ngo avuge ubwoko bw'uwo muhungu bikamugora yabivuga ati ntutuzanire bariya bantu amaraso yacu n'abantu twebwe turabayuda ntituvangwa twebwe ugasanga ababyeyi n'abakizwe n'abakozi b'Imana abapasitori ibyo by'imviro byarababoshe ngaha hantu n'abantu bavuga ngo Yesu aradukunda bari ndadukundane turamukanye ndamukanyabera cyane ariko mu mutima bwacu ugera umuhutu ugera umuhutu n'umututsi umututsi kuko ngene yageze n'umwana batasa n'ubwoko n'induru mu miryango ababyeyi bagaca baza bagakorera Imana bakavuga ubutumwa bagasenga n'izina rya Yesu dukundane tugire amagape tugenderanire ibyo byose n'ibikorwa bipfuye umviriza kubwiye n'ibikorwa bipfuye ndamusi rero munyane turi mu gihe cyo kuvuga ukuri ko kuri kugira ishengero ryacu rikiri tutabivuze Joseph Manja munsi yivuga nabivuze haleluya icyo guhora byaheze igihe cyo kuvuga cageze haleluya igihe cyo kuvuga niki this is our time igihe cyo kuvuga niki ibyo n'ibibazo dufise imiryango baba muri uwo muryango afise iki akora iki no kwandi no kwa ntazina ariko no kwa mazina urabona utuntu muto mwishengero mwana w'Imana mu bakozi b'Imana kandi abantu barongoye ko birababaje bare data akari umuntu ari muri ubwo buzima bwende byihane umuntu tugira imigenderanire n'abantu kuba twabaravye amazuru umva kumubona izuru gusa ngenda ashaka kumubona umugenzi avuga nka jewe yambara nka jewe ameze nka jewe ucumubira umugenzi tuba tuvuga ngo cyo dufise igihe abantu bumvise inyigisho z'ubuntu bumva inyigisho z'ubuntu zibanezereza zinezeza ibyifuzo by'imibiri yabo baca bashaka kubaho uko bashatse ugasanga bitura ngo Imana yaranetsagiye narahetsagiwe no nshaka kuhetsagiwe gusa nshaka kuhetsagira n'abandi haleluya nshaka kubona umugisha abantu bara data ndashima Imana ko tunabahutse ku bwoko ibyo ndabivuga n'umugenzi w'abantu bose abahutu abatutsi abatwa iyo mwitugiye rukundo asangira n'abatwa neza agameze kuyikumira ku isahani ndiko ndafungura yakoje nabivanga aho yakoje ifurusheti kaca dusangira ngo agifungura na morale nyinshi amate yiwe n'amate nkayi wanje haleluya iyi niyo kristianisme kristianisme nakuvuga ibintu byinshi cyane mirongo n'imyinshi nategura biriya tubwira ngo urukundo ntigurondera ibyabo urukundo ntigwiciraho urukundo ntigwipfuriza ikiba abandi urukundo ntigwipfuza ibintu by'abandi urukundo ntirugira ishari urukundo ntigwihora urukundo ntirondera ibibi urukundo rwipfuza neza urukundo rugira neza urukundo rugira ibi na biriya Pawulo agaca avuga mu gice c'Abikorino ba mbere 14:1 ngo nukorere mwirukire urukundo ndagana kubera ko n'umugoroba ni bataha niwirukire ingabire n'ibisanzwe ingabire zirasanzwe n'abapagare bazifise aho hanze niwirukira amafaranga n'akazi ngo wishimire amafaranga yawe n'akazi kuko ari abantu baca baba ibibuga ntasubire gukora bagaca babaho babagaburira ku kiyiko ugenda witonda kuko ubuzima buroroshe muri Kristo Yesu singuvu zawe zikora niwihutira icubahiro ngo umenyekane ngo ndazi kuvuga ubutumwa ndaririmba neza ndatangara ndi mwiza ibyo ni ibintu bisanzwe ushaka guhinduka mu kanya gatoya ariko wihutire kwirukira urukundo rw'Imana wihutire urukundo rw'Imana kukwakira wihutire gukunda abantu ushobora kuba utakunzwe mu muryango wawe ushobora kuba abantu baguhemukiye mu ishengero mu muryango abantu bakomeretse ni benshi mu gihugu cacu ubwoko twarabuze ababyeyi twarabuze abagenzi twarabuze inshuti twarabuze bamwe mwabonye n'ababyeyi banyu barabataye barabaheze nimubazi barabihakanye ariko ndashaka uno munsi utavuga uti Imana ndagukunda ko wankunze mu Kristo Yesu ndashaka gukunda ndababwira ubuzima bwanje ni nawe yanje ndiko ndavuga si inkuru za Samandari wa Mandarana ni inkuru za Yesu Kristo nimwihutira ibindi bintu muzokumva inyigisho zitandukanye gushaka umunsi w'Imana ariko mwihutire urukundo rw'Imana hari abantu mwakoreye ibibi n'abandi tugunda ngo twarakorewe ibibi cyane hari n'abandi mwakoreye ibibi abandi n'uko murabibakorera aho mubana mu nzu aho mukorana mugende muhinduke genda muhindure mugendere mu rukundo rwo bushize byagezwe ntumva ngo Yesu sambana ngo
wagire neza ubundi Imana gusa dushoboze mu izina rya Yesu birashoboka kandi wabuke dushimira Imana kandi wabuke dushimira Imana wabuke dushimira Imana wabuke dushimira Imana wabuke dushimira Imana shaka dushimira Imana shaka usenga ariko ndashaka n'ikindi nshaka kuvuga ushaka uri ngaho waje utakijijwe utanga urukundo rw'Imana mu buzima bwawe urukundo rwawe ushobora kuba rwiba utaragwakira utakijijwe utari umwana w'Imana sindakubwira ngo abandi bahumirize kugira ngo wizere Yesu wawe n'umukiza mu bugingo bwawe urabyumva iyo